tubaye kaze mu izina rya Yesu. Soma ijambo ry'Imana muri Luka. Bagize neza kuza mu nzu y'Imana. Dusome muri Luka 18 umurongo wa mbere. Amen. Mwanya uratujanye twatevye gatoya. Diko reka tunyarutse tugerageze kunyarutsa. 18 ku murongo wa mbere aravuga ngo umugani w'umucamanza agira gute? Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana, ntagire udusoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi amubarira ati ncira urubanza runkiza umwansi wanje. Amara iminsi atemera, ariko hanyuma aribwira ati naho ntatinya Imana kandi singira isoni z'abantu, ariko ko uyu mupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza, ngo niyamaze iminsi yose ko akanzigiriza. Ndamucira urubanza rugira gute? Rumukiza. Nawe uyu munsi uraciga urubanza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ivyo uyo mucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya? Ndababwira yuko izorubacira vuba. Haleluya. Ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mu isi? Mbega umwana w'umuntu ahazozira azosanga ukwizera mu isi? Yesu abacira uyu mugani wo kubigisha kugira ngo bahore basenga ubudasiba ntibarambigwe. Amen. Arababwira ngo habayeho umupfakazi. Uyo mupfakazi ngo yari afise ikibazo, yari afise urubanza. Bishoboke ko yari yararenganijwe. Haleluya. Yari yararenganijwe, ariko aja ku mucamanza iminsi yose mu gitondo. Mucamanza atarabyuka akumva umuntu adodoye, yaja kuraba agasanga ni wa mudamu azanye gwa rubanza nyene, ariko ntamucira urubanza. Ariko uwo mudamu, uwo mupfakazi ntiyigeze acika intege. Haleluya. Ibintu vy'Imana uzobihabwa no kudacika intege. Uzobihabwa no kudacika intege. Ariko nucika intege hari igihe uzorambigwa. Urambigwa hari hageze ku inyishu yawe iza, hari hageze ku Imana ikwishura. Kudacika intege kwawe niko kuzotuma winjira mu masezerano yawe. Ibi bitondo mubona tuzinduka gutya, nimwave mwibaza ngo ni bitondo bisanzwe. Biko birakora ikintu gikomeye, biko birarema ikintu gihambaye. Haleluya. Kubera ko yari yamuzigirije igihe kinini, uyo mucamanza ngo yari umucamanza adatinya Imana. Aravuga ngo naho natinya Imana, naho ntubaha Imana, k'uyu mudamu ambujije amahoro, ndamucira urubanza. Muri mwebwe numva mwe mu Imana ariko arambwira ko harimwo abantu amasengesho yabo yabujije amahoro Imana. Sema amina. Mwatsa amatara, mwatsa no matara. Muri mwebwe harimwo abantu amasengesho yabo yabujije Imana amahoro. Ntabwo munyumvise neza. Muri cyari ko murandika makete. Ndavuga bande kwandika makete. Mwebwe ko ndiko ndavuga. Kubera iki mutane yanditse, mutaye yanditse ejo. Mumva muri bunyumvirize gute? Mu mwanya ni muza kumenya ibyo muza gusengera. Munyarutse ningogana ningoga. Mwandike mbiyombe. Ako muze mukora ibintu umuntu abivuze mubikora umwanya yabivuze. Urandika ugweta ya masaha. Hari abandi batanditse makete. Haleluya. Ngo naho natinya Imana,
naho ntubaha n'abantu, ntagira udusoni. Uyu mugore ko yanzigirije, ndamucira urubanza rumukiza. Mwe muyera ariko arambwira ngo ndababwire muri mwe bwari nk'abantu isengesho ryabo ryakoze ku mutima w'Imana, ryashitse mu matwi y'Imana. Uyu munsi nyene, iyi saa nyene, uyu mwanya, iki gitondo nyene, urubanza rwanyu ruracigwa nko kabiri, Imana iragwahukanye. Sinzi ko hari umuntu anyumvise neza. Urubanza rwawe, ikibazo cyawe, ingorane yawe yari yarakunaniye, ubwo gwete ukigwandika gusa Imana yahita ivivura mu izina rya Yesu. Hari umuntu yari yarakuzengereje, yari yarakunanije, yari yarakumereye nabi, ubwo rubanza rwacitse mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi wo gusoma. Sema amina. Urubanza Imana yagumvise, urubanza Imana yarubonye, urubanza rwawe Imana yarubonye. Namwe byumvise vuga amina. Kuko uburanye kenshi, utonze ku mucamanza kenshi, ariko urubanza rwawe rukanigwa, ukuri kwawe kwanigiye mu menshi. Ariko Imana iragomba gusobanura ibintu mu izina rya Yesu Kristo. Ndiko ndavugana ntimahazwa, ndiko ndavugana n'abantu barenganijwe, ndiko ndavugana n'abantu kuri kwabo kwanizwe. Umva, ibyo wategerezwa kuba ufise bifise abandi bavyegukiye. Umviriza, Imana iragucira urubanza uyu munsi mu izina rya Yesu. Wandikiye Imana yumva. Hari abantu banyumvise ngo bavuge haleluya. Imisozi yawe urayisubizwa, ibyawe urabihabwa, ibyatwawe urabihabwa. Namwe byumvise vuga amina. Ikibanza cyawe wategerezwa kujamwo, ahantu wategerezwa kuba, inzu wategerezwa kubamwo, urugo wategerezwa kubamwo, uraruhabwa. Byumvise bake ariko ababyumvise barakwiriye, kuko Imana ikoze kuri abo birahagije. Imana yambariye ngo nkuko yumviye, nkuko isengesho ry'ujya mupfakazi ryumviswe, niko n'isengesho ryawe ry'uyu munsi, niko n'ugwete rwawe rw'uyu munsi. Imana yamaze kugumva. Komera Yesu amashi. Yamaze kugumva. Zamura haleluya, tuvuga amina. Mwabadamu mwe mwari mumaze igihe muri ko murarira, mwabakobwa mwe mwari mumaze igihe muri ko murarira, ubwo rubanza rwawe Imana yagumvise. Oh my God. Ngo nahadatinya Imana yaramwumviye, ngo none Imana nizobacira urubanza rubakiza abasavyi bayo bayiborogera ku murango no mwijoro. Amaborogo, amarira, amarira yawe, kubabara kwawe, kwitokereka muri shino termo, ukwitwara kwawe Imana yakumvise. Ibirego yabyumvise. Ibirego vyawe, mvuganye n'umuntu yumva, ibirego vyawe byageze imbere y'Imana. Bakoze mwe. Imana ibwira Koroneliyo, iramubwira ngo Koroneliyo we, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze, gusaba kwawe byazamutse. Ariko mw'abantu b'Imana, nyeganyeza umuntu mwicaranye mubwire ngo erega ryasengesho ryawe ryashikiriye Imana. Terega kwa gusaba kwawe kwashitse ku ntebe y'Imana ngo ba. Ibi bintu birahambaye, mubifate nka nkama. Ibi bintu birahambaye, biri biguterura mu kibanza warimwo, bigutereke mu kindi kibanza. Biri biguterura mu kibanza warimwo, bigutereke mu kindi kibanza. Ariko oh haleluya. Erega hari abantu bari barigize abakomeye ku buzima bwacu, abi bikorwa byabo Imana yabikubise hasi. Erega hari abantu bari baricaye mu migabane yacu, bari baricaye mu buzima bwacu, bari baricaye ku ntebe zacu, abo bandi Imana yakubise hasi ibikorwa byabo.
ndabona amapromosiyo menshi muri mwebwe. Imana idugije abantu, Imana izamuye abantu, intera z'abantu zirazamutse. Umviriza, hari umurozi yari ku buzima bwawe, Imana iciriye urubanza. Hari umurozi yari yarakugenze k'igihe kirekire, Imana imuciriye urubanza rwo kumwicisha. Erega Imana irica. Imana yishe Farawo, Imana yishe Herode. Umva, Imana yacu ni Imana ihana. Umva nababwire, iki gitondo ni gitondo cyo guhana abari barahagaze ku byacu byose, abari barahagaze ku migisha, iri ni ijambo rya gihanuzi. Ndavuze ngo hari abantu Imana igiye guhana. Hari uguhana kw'Imana kwamanutse, hari uguhana kw'Imana kwamanutse. Sema haleluya. Imana imanukanwe no urakoze mwemuye, urakoze mwemuye. Sema amina. Biblia avuga ngo Morodekayi atuma kuri Esteri, aramubwira ngo iki nico gihe cy'uko ugwiriye guseruka. Iki nico gihe cy'uko ukwiriye guseruka. Yewe Esteri, iki ni gihe cy'uko ukwiriye guseruka. Esteri aramubwira ngo erega ntabwo byemewe yuko umuntu arenguca imbere y'umwami atamuhamagaye. Ngo ariko nyemerera dufate iminsi 3 yo gusenga, dufate iminsi yo ngo bafata iminsi yo gusenga. Hari amasaha wafashe yo gusenga witwara imbere y'Imana, hari amajoro wafashe yo kwitwara imbere y'Imana. Ayo majoro, ayo majambo wavuze, ibyo bintu wabwiye Imana, Imana yamaze kubyumva no kurikira. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye mwemuye. Tuvuge amina. Ngo Esteri aramubwira ngo erega nuguca mu cyagezwe, sinogenda imbere y'umwami atampamagaye. Ngo ariko reka dusenge. Sema amina. Bafata umwanya wo kugira gute? Wo gusenga. Iyo umuntu yasenze, ivyari bigumye biroroha, ivyari biremereye biraremuruka. Ndabona abantu, hari abantu Imana iri keremurura kimizigo, iri keremurura kimitwaro yari remereye. Oha, ariko mwami wanje, ariko mwami wanje, ariko mwami wanje. Hari mitwaro yari iremereye ubuzima bwawe, hari mitwaro yari kunanije. Iyo mitwaro Imana ije kuyikuremurura. Ngo aragenda, bafata iminsi 3 yo gusenga. Morodekayi n'abayuda bose barisonzesha. Agira gute? Barisonzesha. Ngo ku munsi ugira 3 Esteri ngo arenguka imbere y'umwami. Arenguka imbere yandi y'umwami. Arenguka imbere y'umwami. Ngo arenguka imbere y'umwami adahamagawe. Ageze gute? Adahamagawe. Kandi cyari kizira. Arenguka imbere y'umwami adahamagawe. Aravuga ngo reka ngende. Ngo aragenda, ageze imbere y'umwami. Imana ifata ubundi ubwiza bwose bw'abakobwa bwose bari muri ico gihugu, irabwegeranya, ibushira kuri Esteri. Umwami amubonye. Vuga ngo umwami amubonye. Umva, umwami arakubonye, umwami arakura, umwami abonye dosiye yawe, umwami ariko. Sema amina. Umwami arakubonye. Ngo umwami amubonye atakaza umutwe. Haravuga ati uyu mukobwa yari mu gihugu canje. Mwabakobwa mwe, umwami ababone. Mwabadamu mwe, umwami ababone. Umwami ababone. Sema amina. Ngo umwami amubonye atakaza umutwe, aracanganikirwa. Oh haleluya. Hagiye kuba gucanganikirwa, abantu basinya ibyo batari gusinya, abantu bemeza ibyo batari kwemeza. Ariko Yesu, abantu bemeza ibintu batari kwemeza, amadosi atari kwemezwa, Imana iraje kuyemeza no kuri kwima. Ngo abaza Esteri ati, Esteri we, haleluya, Esteri we, ndagukorera iki? Ngora iki? Aramubwira ati, icyo nipfuza nuko ejo twasangira nawe.
nukejo wonyemerera ngategura amazimano tugasangira nawe. Amina. Mugurikirane ngiye kugira ahantu hakomeye kandi mu mwanya tugiye gusenga. Aramubwira ati kandi unyemerere se dusangire turi kumwe na Hamani. Dusangire turi kumwe na Hamani. Ubwo ayo meza azoba ariko abantu batatu gusa. Sema haleluya. Ndabikwemereye. Hari igitondo cyo guhindura ibintu. Hari igitondo cyo guhindura ibintu. Imana iraje kugira ngo ibihindure. Imana iraje kugira ngo ibihindure. Hari igitondo cyo guhindura ibintu. Hari igitondo cyo guhindura ibintu. Imana iraje kugira ngo ibihindure. Imana iraje kugira ngo ibihindure. Imana ije guhindura ibintu. Uwo mwanya Esiteri ahabwa ayo mahirwe. Bukeye mu gitondo baza ku mazimano. Haleluya. Baza ku mazimano. Bagize ngo batangire kujya, bataratangura kujya, umwami yumva ikintu kimubujije amahoro. Kigize gute? Kimubujije amahoro. Batangiye kujya none bari ku meza, abwira Esiteri, nsaba. Uronsa amahirwe, nsaba icyo ushaka ndakiguha. Yo, Mana ifashe mwe mwanditse neza. Mwe mwanditse neza. Ngo nsaba icyo ushaka ndakiguha. Esiteri yari umudamu umunyabwenge. Haleluya. Aramubwira ati mwana nyemerere ejo mwongere mugaruke na Hamani twongere dusangire. Hari abantu basaba bahutse, gasaba nabi nka Herodiya. Herodiya ngo yasabye umutwe wa Yohana, aho gusaba n'umutwe wa Kabenzi asaba umutwe wa Yohana no kuri kw'Imana. Uyu munsi ube wanditse neza. Haleluya. Uyu munsi ube wanditse neza. Aravuga ati nyemerera ejo uze wongere ugaruke. Nyemerere cyo twongere dusangire ku meza. Ati ndabikwemereye ejo tuzosubira gusangira. Amina. Wakira amazimano. Naremuze ngo wakira amazimano. Numva mpwemu w'Imana nyemeza ko hari abantu bahambwa ahantu ariko Imana izuye. Ko hari abantu bahambwa ahantu Imana ivanyeyo. Ntabwo nyumvise neza. Hari abantu bahambwa ahantu Imana ikuyeyo uyu mwanya nyene muri iki gitondo. Tuvuge amina. Tuvuge haleluya. Ndumva Imana ikiranyemeza ko hari abantu bahambwa ahantu Imana izuye uyu mwanya nyene. Zamuri cyubahiro kuri Yesu ab'Imana izuye. Hari abantu bashizwe mu bibanza bibi. Hari abantu bisharitwa ahantu habi. Hari abantu Imana iri kivugana na kwikuvanye. Imana iri kivugana nawe kwikuvanye. N'indoto wagize zarakweretse neza ko hari ahantu uri. Nakarota ari musandugu neza akabona baramujanye. Ndibaza ubundi nasobanukiwe ko turimo abantu babiri. Harimo umuntu tubona niko muranyumva, hakaba n'uwundi muntu ataboneka. Umwe ameziko
tukubona ugendagenda arakira ikiro umezikwa warahambwe, ariko Imana ivuganye nawe kwikuzuye mu izina rya Yesu. Kwikuzuye. Ese ngo yongera kuza gusangirana n'umwami hamwe na Hamani. Umwami amaze kuryoherwa yongera kubaza Esiteri, kuri kurantebya wonsabye. Aramubwira ati mwami, ikimbabaje ni kimwe, kugusaba byari byiza, ariko ibyo ndi bugusabe biri bumarire iki? Ko ngiye gupfa. No muri mwebwe harimo abantu bamaze kwicira kwiteka, bati n'ubundi ibyo ndiko ndasaba amagara arankitse, ivy'Imana iri kirambwira nzobijya gute? Amagara ameze nabi, nzobibamo gute? Umubiri umeze nabi. Umva itangazo ndugu yangu, Imana yitaye ku mubiri wawe nawo. Ntabwo byumvise neza. Imana icayimanukanye muri iki gitondo cy'uyu munsi nico guhamagara meza abantu. Ukorera Imana umubiri umeze neza. Imana nawe yogwaza etaje kagwaza rukwegane, ariko umubiri ufise ikibazo byo kugirira ikimaze. Umva icyo Imana ivuze, waciriye amagara meza. Vuga ati n'ubundi ibyo no gusaba igihugu nzogitwara gute kandi umubiri umeze nabi, ngiye gupfa ndapfuye, ibyo no gusaba byofasha iki? Pokea katika jina la Yesu Kristo. Achira amagara meza. Amina. None ngiye gupfa kandi si jewe jenyine, ngiye gupfana n'ubwoko bwacu bwose. Ate ugiye kwicwa na diabeti, ugiye kwicwa n'iki, ugiye kwicwa na malaria. Ati ibyo byari byoroshe. Ati nuko ngiye kwicwa n'inshuti yawe. Ate tisubiramo twumve, ninde agiye kukwica? Aca mutunga urutoki. Ati uyu nyene twicaranye, Hamani, uyu nyene twicaranye. Haleluya. Ndababaza, Esiteri yari karitwara cyane yari karitwara? Atugiye kunyica, uyu nyene twicaranye. Ngo burake buca buramusaza. Umwami aravuga ati umwami aca yihuta gusohoka hanze. Asohotse hanze yaragiye mu mwiherero. Yaragiye kwihweza ibirego neza. Sema amina. Imana yamaze kuja mu mwiherero n'abamarayika bayo, yamaze kuja kwihweza urubanza. Igarutse no neza, umwami agaruka aje gusoma, asanga Hamani apfukamye mu maguru yandi ya Esiteri, ariko asaba imbabazi. Asaba imbabazi ko kanyuma byarangiye. Aravuga ati karabaye noneho ageze ku rugezi rwo gufata umugore wanje ku ngufu. Noneho ngo umwami acatanga itegeko ko bafata bukwi na bukwi. Sema amina. Hamani, kuko Esiteri yarayigije kumubwira terega mu rugo kwa Hamani hashinze igiti, kandi ico giti yateguye kukimanika ko Moridekayi, naheza kumanika Moridekayi natwe abayuda bose aho turi mu bihugu 127 utwara twese atumanike. Umwami ngo acatanga itegeko ako kanya nyene, aravuga ngo ico giti cyashinzwe ntabwo giza gupfa ubusa, mukimanike ko mweneco. Nyumviriza neza, umutego uhitanye nyene kuwutega mu izina ryande rya Yesu Kristo. Uburozi buhitanye nyene kubutegura, ishano rihitanye nyene kuritegura, ibyateguwe bisubiranye. Alabai desika. Sema amina. Ngo baca bafata Hamani ako kanya, bamwirukangana ku giti yari yashinze, bakimumanikako. Umwami acatanga itegeko ako kanya, aravuga ati urubanza rurasomwe aka kanya nyene iyi saha n'uyu munota, ibyari bya Hamani byose muvyeguriye Moridekayi.
mufate n'intebe yiwe muyihereze Morodekayi, ubutunzi bwiwe bwose mubuhereze Morodekayi. Mu gice c'icenda ku murongo wa mbere ngo mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, ku munsi vyari vyategekanijwe ko abayuda bapfa, kuri uyo munsi ngo birahinduka. Kuri uyo munsi bica birahinduka. Mute guhitana nyene kuwutega. Saha kwagi tugiye gusenga mu kanya. Umutego uhitanye nyene kuwutega. Uriya mukobwa wa Yesu, uriya mukobwa yambaye agapira kirabura. Muvuza agapira kirabura, n'uwambaye agapira kirabura ntashobora kwihagurukira basi. Natwe bari we yiyumvise. Okay. Nari navuze uriya mukobwa w'inzobe yambaye agapira kirabura. Wewe agapira kirabura wambaye? Si wewe nyene. Wewe wambaye impuzu yirabura wewe. Hagarara nawe. Nawe hagarara. Uyo nyene uyo yarahagurutse ubwa mbere. Naco mwese guma muhagaze. Haleluya. Imana yambwiye wewe ngo ndakubwire. Ikurinze kumugara, ikurinze kubikimuga wewe. Hari umuntu avyumvise ngo avuge amina. Imana ikurinze kumugara. Iyo twicaye imbere ikurinze kubikimuga. Ibyo wateguriwe ku buzima bwawe ntibikibaye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo ibyo wateguriwe bibi ntibikibaye. Imana ibiburijemwo. Warugiye kumugara, warugiye kubikimuga cyo mu nzu, cyo ngaho mu nzu kitava mu nzu. Igira hano n'ingoga nkoresha umwanya n'ingoga. Ngira umukozi Imana mwegera mbiyo. Mama kurizi unayikara. Bisubira mu vyuma. Tuzamura ibiganza Imana. Sema haleluya. Imana data ikubite ibyo yari Izina ya Yesu. Izina ya Yesu. Ndasenga ikiyunguyungu ciwe guhera umwanya. Ndarekuye umuriro. 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 Umupanga. Umupanga. Mo haleta. Ndamenagura. Ndagututumura. Payo wagitegawe. Payo wagitegawe. Ikibazo afise bagitongereye ku ntebe yicarako ahantu yirigwa. Bagitongereye ku ntebe yicarako. Iyo avuye hano aravanga aha mu nzu y'Imana ameze neza, ariko yagera ahantu akorera akasanga ibintu bakoze, yicara kuri iyo ntebe akagira ikibazo cy'umugongo. Imana iramukiza mu izina. Wakira ubuzima kandi urakize muri aka kanya. Wakira ubuzima kandi urakize muri aka kanya. Tuvuge haleluya. Suri mu kibanza ingona.
tugendana n'abantu babi, tukicarana n'abantu babi tutabazi. Ariko ndagusengera muri iki gitondo ngo Imana iguhishurire abo bantu babi mugendana utabazi. Uyu mukobwa Imana yaramukijije, ariko inama ziguma zicara zo kumwica. Hagize inzigo nishaka turondera ishoboka byose, ariko wohamba uw'Imana yazuye mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa byabo turabihagarika mu izina rya Yesu Kristo, mu bubasha bw'Yampamagaye. Izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Warupfuwe, yewe warupfuwe, yewe warupfuwe. Nta bushobozi ufise kuri uyu mukobwa. Icyo kinogo cimbiye ubuzima bwiwe kijemwe abacimvye, kijemwe abacimvye mu izina rya Yesu. Ngo nivyatunanira kumwica basi ngo dutume tumuhindura umusazi, nibishoboka mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura umuriro, ndarekura rimwe kabiri gatatu, ndarekura umuriro. Toka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubu nyene ndarekuye ubushobozi, ndarekuye ubushobozi, ndarekuye ubushobozi, ndarekuye umuriro, 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 ndarekuye ubushobozi mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashi menshi mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Icharire mu giza bino. Wewe mama, wewe randa kubwire icyo Imana ivuga. Imana yo mu ijuru ihanganye n'abaguhanze. Hari abaguhanze. Hari igihe abantu baduhanga, ntaco mupfa, nta tongo musangiye, nta rubibe musangiye, aho muhuriye bakaguhagurukira ngo bakugirire nabi. Imana ivuganye nawe, ariko Imana murayumva hano cyangwa nayo mwumva? Imana yagurutse kugwana n'ibitero byahagurukiye ubuzima bwawe, yagurutse muse nk'abahaguruka mwese ningogana n'ingogaye. Harabacicaye kandi arabantu uko nyene uhagurutse ni nacyo Imana ihagurutse mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Banza mwicare, vugana n'uyu mudamu hagumuhagaze. Hari ibintu Imana ikoze. Imana irahagurutse ngo ikugirire neza, Imana irahagurutse ngo ikunezereze. Hari ibintu bya ubuzima bwawe baraboha, ubuzima bwawe barabuhanze mu cobo, ariko Imana ije kukuzura. Ibyawe byose barabihejeje, umugisha wawe baragerageje kuwutwara, ibyo baragereza kutonona, baragereza kwica reputation yawe, ariko Imana yo mu ijuru tuzamure haleluya. Nubwo abantu batagukeneye, Imana iragukeneye. Wakire guhozwa n'Imana, kandi wakire kwibukwa n'Imana. Aho uri so wategere kuba wararenganijwe, ikibanza cya umwanya wawe Imana iragusubiza mu izina rya Yesu Kristo. Twazamura ibiganza kuri Yesu tukavuga haleluya. Sema haleluya, tuvuge haleluya.
akira umugisha wawe wa muntu w'Imana, akira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivuganye nawe kwije guhana. Imana yakira hanura ariko byansira hana. Ije guhana bakugiriye nabi. Ko numva umutima wawe ubabaye. Ko numva umutima wawe ubabaye. Ariko humura. Imana iri kumwe nawe. Dukomere Imana amashimeshi mu izina rya Yesu Kristo. Mwanyura. Umva, ndiko navugana n'abantu bumva babaye mu mitima yabo, abantu bihebuye, abantu bumva imanza zabo zigeze kure, abantu bumva bariganijwe. Imana irabibutse mu izina rya nde cyaye. Subizwe ivyanyu byose. Mana we. Ntabwo turiko turakita, ariko turiko turavuga ibintu bifadika, turiko turavuga ibintu bigaragara. Sema haleluya. Iyicarire mama, wicare mu nyishu yawe. Imana iraduteturuye, yo mwijuru iratwibutse, migambi ya Satani Imana ihinduye ubusa. Mana, Imana iraduteturuye, yo mwijuru iratwibutse, migambi ya Satani. Imigambi ya Hamani, urubanza rw'uyu munsi ruritejeje agaciro. Byumvise abantu bakabinyuma ngira ntimunyumva neza. Imigambi ya Hamani Imana yitejeje agaciro. Imigambi y'umuntu mukorana kugirira nabi, akujyajya, akakwereka ngo aragukunda kandi akubesha, iyo migambi yiwe Imana yihinduye ubusa. Hari umubanyi wawe akubesha ngo aragukunda kandi atagukunda. Sema amina. Iyo migambi yiwe Imana yiburijemwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwanyuranjanye. Umuntu wese yabaya, umuntu wese yageze mu ikoraniro, Imana yamuciriye urubanza rwiwe. Ugwete gwawe wandikiye Imana, Imana yarubonye. Narimvuze ngo Imana yarubonye. Narimvuze ngo Imana yarubonye. Ugwete gwawe Imana yarusomye. Ovuga amina. Ugwete gwanje ruri nagasakoshi kanje kara. Good. Hallelujah. Tugomba gusenga. Hallelujah. Tugomba guhamagara Imana. Ikimanza zacu. Urakoze mwemuye. Urakoze kumpiyerekwa. Urakoze kumpiyerekwa. Bibiliya ivuga ngo Salomo ku ngoma yiwe habaye abadamu babiri. Wabo badamu babiri barabana. Bose batwara inda. Bagira gute? Batwara inda. Umwe nguno munsi arabyara. Bukeye ejo uwundi arabyara. Hageze mu ijoro, umwe ngo araryama, ajyama ku mwana wiwe, umwana arapfa. Apfuye yikanguye, asanga umwana yamaze gupfa. Aravuga ati umwana asa n'uwundi, kandi akwereke uyu mugore akunda gusinzira. Ko nikanguye atarikanguye, ngo afata umwana yapfuye amushyira mu gikiriza cya mugenzi we. Afata umwana muzima aramujana. Umugore yikanguye asanga umwana afise si wo wiwe. Abaza mugenzi we ati kumbona umwana atari uwanje. Reka umwana uwo yapfuye ni gwawe, uyu muzima ni wewe wanje. Ngo baja gushinga urubanza kwa Salomo, baja kwitwara. Babwira Salomo, baramubwira bati umva hagiye urubanza rwagiye gushinga wa wundi yari yatwawe umwana muzima. Arabwira umwami ati mwana
jewe twaryamanye n'uyu mugore turabana, hageze mu gicugu aryamira umwana wiwe aramwica, hanyuma hengera asinziriye umwana wanje muzima aramutwara ama igipfu. Hari abantu satani yahinduriye, hari abantu abarozi bahinduriye, baragushinduriye, bakwiye umunsi n'umunsi wo kwitwara. Tuvuga amina. Ni umunsi wo kwitwara. Umugabo yaraguhinduriye, umugore yaraguhinduriye, abana baraguhinduriye, umeze nk'utagira hahagaze, ibintu byarahindutse. Famiye yaraguhinduriye. Umwami aravuga ati none kumwe avuga ngo ukomeye ni we wanje, ubundi akavuga ati wapfuye si we wanje, none ndabigenza gute? Ko abana basa bose ari impinja, ndabigenza gute? Imana imuha ubwenge. Vuga ngo Imana imuhiyerekwa. Kugira ngo abantu bakire hakenewe iyerekwa. Sema amina. Sema haleluya. We mama, wewe mukobwa wa Yesu wewe. Ni Imana iravuze wewe nyene. Wewe inyuma. Wewe wambaye igitenge, bari igitenge. Sinzira ni wewe. Nembo numenga ni igitenge. Imana ivuganye nawe ko igucira urubanza muri iki gitondo. Igucira urubanza rwiza muri iki gitondo. Mugerageze kwakira mbio ofisi umwanya mutonya namaze no kuraga umwanya wamaze kumirana. Imana igucira urubanza muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Iyicarire. Bibiri iravuga ngo Salomo aravuga ngo munzanire inkota. Urubanza ngira ndaruce. Inkota ni iki? Inkota isobanura ijambo. Isobanura ububasha, ijambo rivuye mu kanwa. Bibiri ivuga ngo haravumwe ubuza inkota kuvisha amaraso. Inkota ni ijambo riva mu kanwa k'Imana. Iyo Imana ivuze ijambo irariherekeza. Hari ijambo rigiye kuguhindurira ibintu mu izina rya Yesu. Nano umuntu ari ngavise umugabo yamunaniye, umugabo agenda byanse uramureba ati n'uyu mugabo uyu ni wa wundi. Imana izanye ijambo rimuhindukiza mu izina rya Yesu Kristo. Izanye ijambo rimuhindukiza. Nguwo muri kenengeza ahantu hasimasha dusenga Imana. Haleluya. Salomo aravuga ngo mumucemwo kabiri. Igipande kimwe mu gihe umwe, ikindi gipande mu gihe uwundi. Kana bagafatira hejuru gutya. Haza umuntu afishe inkota. Tekereza akakana kawe. Utugakate. Wa mugore umwe yajyama ku mwana wiwe. Atego ego. Twese tumubure. Salomo ari umunyabwenge. Aravuga ngo ndamenye ukuri. Urakoze mwemu yera. Imana yagaragaje ukuri, igiye kugaragaza ukuri. Umeonewa. Wararenganijwe. Ariko ndavuga n'umuntu yarenganirijwe. Ibyawe byagiye ureba. Umugisha wawe wagiye ureba. Ubutunzi bwawe bwari ureba. Ariko Imana iraje kukurenganura. Yaje kukurenganura. Ngo umwami abwira wa mugore. Bari batwaye umwana. Aravuga ngo akira umwana wawe. Ndamenye ukuri. Imana nayiciye urubanza neza. Iravuze ngo akira umwana wawe. Aba bantu ntabwo bari ko barumvye niko ndavuga neza. Akira umwana wawe. Akira rya sezerano ryawe. Akira wa mugisha wawe. Akira bya bindi Imana yari yarakubwiye. Erega ni wakire Imana irabiguhaye. Akira ibyo wasengeye. Akira ibyo warurorereye. Sema haleluya. Wa mudamu wewe uhagaze. Uko nyene uhagaze.
ni nako ibyawe bigiye guhagarara, ni nako amasezerano ya mana we. Nkunda abantu bakira icyo Imana ivuze, uko nyene ucakiriye, uko nyene uhagurutse, ni nako Imana ihagurutse mu buzima bwawe no mu byawe y'amasezerano. Ndabona amasezerano wari ugendanye nk'imyaka 4 gutyo, Imana ivuganye nawe 2021 gutyo na 2, hari ivyo Imana yavuganye nawe byinshi kandi byiza. Imana ivuganye nawe, pokea katika jina la Yesu. Abantu mwari mwarasenze Imana, Imana ikababwira ibintu hama mukariganywa, ibyanyu bikagenda ukabirorera ukabura. Umva, Imana ivuze nk'uko yavuze mu gihe cya Salomo ngo ni wakira umwana wawe, erega ni wakira akazi kawe, erega ni wakira promotion yawe, erega ni wakira urugo rwawe, erega ni wakira amafaranga yawe, erega ni wakira bwa butunzi bwawe, erega ni wakira ya madolari, erega ni wakira ya mafaranga, erega ni wakira bya bindi. Akira. Umwasi wawe Imana iravuze ngo imushize mu biganza byawe neza, mateka imushize mu biganza byawe. Imana iravuze mu izina rya Yesu Kristo, iravuze ngo umwasi wawe imushize mu biganza byawe. Nabo byiza yavuga haleluya. Ejo naravuze ngo hari igihe abarozi batwandikira inzandiko zo kutwicisha, ariko Imana yatwandikiye urwandiko rwo kudukiza. Mumbabarire amasaha aragiye, ndabona muhagarare mwese. Uwizera hazobo uwizera azabona ayo masezerano. Imana iravuze ngo akira umwana wawe, Imana iravuze ngo akira urugo rwawe, Imana iravuze ngo akira icyubahiro cyawe, Imana iravuze ngo akira intebe yawe. Urakoze mwemu yera. Ndabona abantu Imana ihaye intebe. Hari abantu Imana ihaye intebe. Vuga haleluya. Hari abantu Imana yugururiye ingendo muri iri koraniro mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana yugururiye amamisiyo mu izina rya Yesu. Hari abantu Imana idugije mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Amen. Sema amina. Tugiye gusenga. Ubwo rwandiko rwawe urusomera Imana. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Iryo kete wandikiye Imana, Imana igiye kurisoma muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kurisoma muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Urubanza rwawe, ingingo ya mbere, umva, ingingo ya mbere niyo gutsindisha umwasi wawe. Ibyavuye mu mwihwezo, ingingo ya mbere niyo gutsindisha umwasi wawe. Abariko baragenda mu byumve, ejo tuzotangura 6 nk'uko bisanzwe, saa 3 tuzoba duhejeje. Muriko murabyumva? Abariko baragenda mu byumve, ntituzotangura saa 3, tuzotangura 6, saa 3 tuzoba duhejeje amateraniro yose, kugira ngo utazoza saa 3 saa 4 usanga twarangije. Haleluya. Hari abantu bacicaye. Ingingo ya mbere niyo gutsindisha abansi bawe. Ingingo ya mbere niyo gutsindisha abansi bawe. Niwumva ibyo mvuze ari ibyawe uvuge amina. Ingingo ya mbere niyo gutsindisha abansi bawe. Haleluya. Ingingo igira kabiri niyo kugusubiza ibyawe. Sema haleluya.
ingingo igira kabiri niyo kugusubiza ibyawe. Umviriza, ingingo igira kabiri niyo kugusubiza ibyawe. Ingingo igira gatatu niyo kuguhindishia akababaro. Mana we. Ingingo igira gatatu niyo kuguhindishia akababaro, niyo kugukanda. Urakoze mwe muyera. Ndabona abantu bagiye gukandwa n'Imana, bagiye gukandwa n'Imana. Sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya, sema haleluya. Ingingo igira gatatu niyo kugukanda, niyo kugusubiza, niyo kuguhamagara meza, niyo kuguha ubuzima bwawe, niyo kuguha ubutunzi bwawe, niyo kuguha amafaranga yawe, niyo kuguha umubiri wawe, niyo kuguha icyubahiro cyawe. Komera Yesu amashi mu izina rya Yesu Kristo. Zamura izo nzandika imbere y'Imana. Te parabush, te parabush, te parashando sikayamando, te paragidefai, ria sika, ria sando shekus. Jesus, Jesus, yes, 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 yes. Akira ibyo twakwandikiye, akira izi nzandiko. Tsindisha abansi bacu, tsindisha abatugwanya, tsindisha abatureze. Ibirego byabo biteshejwe agaciro, ibirego byabo biteshejwe agaciro. Abantu muri hanze namwe muzamure, abari kuri YouTube fata ibyo byandiko byawe. Yo ria sikande mando fai. Uiteka Mana yacu, uiteka Mana ihambaye, uiteka Mana igira neza. Oh, data we, data we, data we, data we, data we, data we. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Read the tongue of fire. Oh, la lande sika, ria sandamando. Yo, abari baranditse izina ryawe bakarishira ahantu, bakaryugaranira ahantu, Imana yarivanyeyo. Abari barakwandikiye urwandiko rwo kukwicisha, Imana Imana iruvanyeyo. Ha! Ubuzi bw'abantu buriko burahinduka, amaposte y'abantu ariko arahinduka, ibibanza by'abantu biriko birahinduka, aho babaye hariko harahinduka, ibyo bakora biriko birahinduka, intebe ziriko zirahinduka. Yebo shantaramando. Hari abantu banditse kuri izi mpapuro kuri uku kwitwara bakeneye gukira ingwara. Ndabona Imana iriko irakiza ingwara, ndabona Imana iriko irakiza ingwara, ndabona Imana iriko iratanga amazu. Hari abakeneye amazu, hari abakeneye ubuzi, hari abakeneye amapromosiyo, hari abakeneye ingo. Ibyo wasabye urakoze mwebwe. Ya Imana ikirashira ko sinyatire ya Imana irikirasinya, Imana irikiremeza, Imana irikiremeza, Imana irikiremeza, Imana irikiremeza, Imana irikiremeza, Imana irikiremeza, Imana irikiremeza. Yebo shanda minify. Ndasenga mwami Yesu, shira mu bikorwa bino bintu basabye. Shira izi nzandiko, izi nzandiko, izi nzandiko, izi nzandiko. Yo. Wari yarafashe ibyawe byose abirekuye mwaka kanya, abirekuye kuyu mwanya, abirekuye kuyu munota, abirekuye kuri ino saha, abirekuye muri iki gitondo, arabirekuye muri aka kanya, arabirekuye muri aka kanya,
arabirekuye muri uyu mwanya. Ndabona ibintu byanyu biriko birarekugwa. Amamariage ni muyakire, kuduga ni muvyakire, kugenda hanze ni muvyakire. Oriya baba shando, mwakira amavisa, mwakira amavisa, mwakira amavisa. Muri ambasade baguhamagare, muri ambasade baguhamagare ku kazi kawe, wakira ikete cyo kukuduza. Urakoze mwemwe, akira ikete ryo kukuduza mu kazi, akira ikete ryo kukuzamura, akira ikete riduza umushahara wawe. Yo Jesus, 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 Jesus. Yes, 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 yes. Kini cyo gihe mwami andeteria, kini cyo gihe, kini cyo gihe, kini cyo gihe, ikini cyo gihe, ikini cyo gihe cyo kwibuka kwawe. Iki ni cyo gihe cyo kwibuka kwawe. Ndakurahiye inyuma y'aya masengesho uri bubone ikintu. Sema andataraboshe, sema haleluya. Hari abantu bari banandikiwe inzandiko zo kubica, hari abantu bari baratezwe imitego yo kubica. Iyo mitego irakubiswe hasi, 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 iyo mitego irasambutse, iyo mitego irakuweho, iyo mitego irakuweho. Mu rugo rwawe hatasha amahoro. Jesus. Nimba wizeye Imana, nimba wizeye gukora kw'Imana, ibi turi ko turakora si ubusazi. Hari icyo bivuze, hari icyo bivuze, hari icyo bivuze, hari icyo bivuze, hari icyo bivuze. Hari abantu bari hano amadiplome yabo ahawe agaciro n'Imana, ahawe agaciro ni diplome zanyu zihawe agaciro n'Imana, diplome zanyu zihawe agaciro n'Imana, diplome zanyu zihawe agaciro n'Imana, diplome zanyu zihawe agaciro n'Imana. Amamiliyoni n'amamiliyoni ariko araza. Ibintu bifadika biriko biraza, ibintu bifadika biriko biraza, ibintu bifadika biriko biraza, ibintu bifadika biriko biraza, ibintu bifadika biriko biraza. Nimba hari umurozi witwariye, Imana iramwishe. Hebo yebo. Urakoze mwemuye, 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 urakoze ko wishyuye aba bantu, urakoze ko wishyuye abantu, urakoze ko wishyuye aba bantu. Kugeza dimanche hazoba hari ntahe, hari abantu bagiye kumva amakuru y'ibintu byakoretse, y'ibintu byabaye, y'ibintu byabaye. Ibintu birasobanutse, ibintu birasobanutse, ibintu birasobanutse. Abari inyuma bashizwe imbere. Sema hallelujah, sema hallelujah. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Kaba ufise ituro mu biganza ryo gushikanira Imana kubwa kino kintu Imana ikoze ku buzima bwawe, urashobora kurifata mu biganza ukariha Imana. Jesus.